Ndakunda amatriko y'amakoti moshe magufi nkaya ndakunda kandi yirabura hamwe n'amajins ego n'amakabutura kuko ndafise n'amaguru meza entreta bivara n'ukuntu bitawe je naritabuye ko ndi mwiza jewe rero nagukunze ndashaka juste dupange kandi nsanzwe nkunda abatipe b'inzobe ndashaka dupange ndabatipe bose b'inzobe banzurire oya no ndarira nzorira hanyuma numara amazi aho cyenda yumva ko wabesha bakunzi ba Bujahi TV ndabaramukije cyane ndabakunda cyane kandi cyane gose musanzwe mubizi kuri microphone kugene Nancy Amanda inyuma ya kamera hari CK Professional ibintu uyu munsi ndi kumwe muye n'umuntu muramuzi benshi cyane muramuzi akaba azi ku izina rya GN hama ngose byinshi cyane kuvugana nawe ariko imbere ko tuvugana nawe reka abanze aramutse abakunzi ba Bujahi TV aramutse n'abakunzi n'abafana biwe hama ikindi yibutse abantu gukaraba buri kanya buri segonda nkuko twabibwiwe gira ico ubwiye abakunzi bawe ramutsa abakunzi ba Bujahi TV ndabaramukije mwese muko muraturorera kuri Bujahi TV nkongera kandi nkaramutsa n'abakunzi bose ba GNLFLS 205 ndabibutsa nkuko abayobozi babidusabye gukaraba aho mugeze hose mwinjira musohoka muvyumvira muvyibagira mukaraba kandi ngo nakuze turakorana mu ntoke reka nanje ndakuramukije cyane gose nanje ndabaramukije muraberewe murakoze mwari muvuye he tuvuye kuraba umugenzi wacu mvuye kuraba umugenzi wanje bakunzi ba Bujahi TV murabibona benshi ndabizi mushaka kumenya ko ari umusore canke ko ari iki ariko ndabizi ko mubizi ivyiwe byinshi murabizi ivyo sivyo tugarukamwo nguru umusore ngurubatse benshi barabizi ariko murabibona ko ibintu ari top ndaryohe kuba muye nawe kuri uyu mwanya ndashaka ndamubaze muri iki gihe turimwo c'ibintu vya corona wewe uri kuvyifatamwe gute umbagije uko ndavyifatamwe nka jewe canke wewe nka wewe bon nka jewe nk'umukristo canke umutagatifu mweranda novuga yuko side ndabiha nuko ubwoba ndabizi yuko ikintu kirashaka kuba gihari ariko na cyane cyane ubwoba nibwo bwica kurusha ikintu rero ikintu cya mbere kiri kure cyane gose iwanje nuko nta mwanya ndabiha simpa umwanya ibintu bishobora gutuma by'influence ukwizera kwanje bigatuma binshira mu bwoba bw'ikintu soit gishobora kuba kihari cyangwa kitahari rero novuga yuko ikintu cya mbere ngira nta bwoba ngira kuko ndizeye neza yuko izina rya Yesu Kristo riri hejuru y'ibintu byose amabwiriza yo gukaraba buri kanya buri segonda ko twinjiye no kutakorana mu ntoke naho bikora uko canke wewe wabirenze kuko uri umukristo oya ndabikora uko nkuko abaganza baba babidusabye kuko na Bibiliya ivuga neza nuko dutegezwa kubaha abaganza rero badutegetse ikintu gikora turagikora ariko naho ndagikora ndabizi neza yuko nabone babizi neza yuko umuntu arindwa n'Imana kuko umuntu arimwa n'Imana Matayo 4:4 kandi umuntu ntabeshwaho gusa n'ibintu ajya ariko abeshwaho n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana Watugiye uri umukristo uri umutagatifu uri umweranda ariko Bible nanje ndabitswe ivuga ko kwisi atamutagatifu kwisi nta ugororotse ngo kandi nta uri no mwijuru ariko wewe wise umugororotse umva utagiye hanze gato ya Bible sinavuze yuko ndi umutagatifu kubera ivyo nkora aho babashase kuvuga muri side yo gukora je ndi umutagatifu kuko Yesu Kristo yapfuye ntiyapfiriye ubusa Yesu Kristo muri jewe navuga yuko Imana mukundaba ndi umutagatifu iravye Yesu Kristo ntiraba jewe ariko iraba jewe ibicishije mwana wayo yashesha amaraso y'igiciro kandi atagira gasembwa na kamwe ku musaraba nico gituma cyamba umugororotsi kuko no bibutsa neza yuko nimba ari umuntu azi neza yuko azoja mu ijuru nushaka kujayo utari umutagatifu ko Imana ntigira deliberation kandi Imana ni soit noir cyangwa blanc nta hagati yabaho nta gris cyangwa blanc kasi hama tuanze tuve hanze gato ya Bible n'ubukristo muri iyi minsi uriko ukora ibiki byo ariko ndakora n'umuziki meruka gusohora umuziki kandi ujejwe no kuremesha abantu muri no minsi bitwa jewe nje imbere akaba ari umuziki novuga yuko ari nk'umuti ku bantu bose bashobora kuba bagira ubwoba bw'ibintu kanaka bamenye yuko Imana iri hejuru ya byose kandi Imana nirinda abantu
Imana ishatse ko ibintu biba biraba idashatse ko biba ntibiba kandi Imana ivuze ati nansibaho urabaho kujya wabayeho nuba wabayeho kubera abantu babiri bahuye barashaka guhura ariko ntubeho rero novuga yuko ibikorwa niko ndakora ni kimwe muri ico nahirekuye mu misi heze n'indirimbo yitwa jewe nje imbere kabiri kuri YouTube yanje channel yep. Uravye igihe imaze igihe kingana gute kuri YouTube uravye ukuntu iri kwirarabwa ubona ari indirimbo iryoheye abantu canke ni juste nyene abariko bayiraba ibisanzwe novuga yuko je mukurabe ko abantu bariko barayiraba sindabirabira cyane cyane kuri YouTube kuko urabizi imiziki umuntu umwe arashaka gutora indirimbo kuri YouTube akaye abandi bantu 600 cyangwa 1010 rero je sindabira hajya kandi urabizi ibintu byo kuri YouTube ntushobora kuba exact urashobora kuba abana amajana 2 na cyane cyane kandi mu bwami je nkoreramo abo bantu amajana 2 bashoye gufashwa bakampa amatemonyage bari binini ya cyane kurusha ko amamiliyoni y'abantu yoraba kuko ababizi barabizi yuko ivy'ama views nibiki hari ivyibwa hari ivy'ukuri bitari ivy'ukuri rero novuga yuko sindabisha agaciro kanini ya gose kuba ukijijwe kandi uri umusore kandi utari mubi sinovuga kandi utari mubi ndi mwiza ariko ntaco ntari mubi niyo nimvugo nziza ubyifatamwo gute kuba ukijijwe ukaba uri umusore kandi mwiza ego mwiza tubivuge gutyo kubera abasore beza dusanzwe tuzi ko bagira hari ukuntu abakobwa babagora cyane rero kuba ukijijwe wewe ukweri birakorohera koroha ukizwa ntivyoroha iyo hatari mu buntu bwa Yesu Kristo ko iyo bavuze ubuntu nuvuga ubuntu burimwo Yesu Kristo nibwo butuma bunshoboza ariko sikuvuga ngo mani ko ndabishobora kubera jewe my for cyangwa ikariko navuga yuko Imana muri jewe ari Yesu Kristo iranshoboza bimwe kubishobora watubwiye uri mwiza urabizi igituma wewe ubona kuri mwiza nikihe iyo wiravye mu kiyo ikintu cyo kwemeza ati je ndi mwiza nikihe icambere nuko narimwe imishusho y'Imana Imana yavuze ati reka tureme umuntu mu ishusho ryacu ikirampa umutima irampa impwemu irampa n'umubiri kandi n'umubiri ndiko ndawuraba hajya ikintu ingene ukiraba niko kimeze nico gituma kenshi ndakunze guha karoro hariho genre cyangwa type y'abakobwa banyoye hari umukobwa abantu bashaka kubona muri societe bo bakaba bamwita ko ari mu bivanye n'ingene bariko baraba ariko we akumva ko ari mwiza muri we bihera ari plus attirante kurusha abandi beza bataritahura ko ari beza nico gituma bivana n'ukuntu witawe je naritabuye ko ndi mwiza hari icyo utishuye iyo wiravye mu kiyo ikintu ciza cyane wari ubona donc muri face yawe niki ikintu kubiboneka ni byinshi hariho amenyo ni meza bayita gutizi bazita gute iminwa ni myiza ingohe amaso izurura utufosete nutwo hamwe na body building yanjye ni meze ni mudu ihe iyo uyambaye wenyene ori uvuga ati vraiment ndaberewe je nkanje ndakunda amashati ariko je sindayambara ngo nuko iyo ndayambaye mbegwa no je ni juste ndayiyumva ariko wewe ndashaka umbwire imudu iyo uyambaye uvuga ati vraiment top ibintu biri ndabyishe ni impuzu bo ndakunda amatriko y'amacoute manche magufi nkaya ndakunda kandi yirabura hamwe n'ama jeans ego n'amakabutura kuko ndafise n'amaguru meza entreta ego n'ibirato bavyita amashingo ndefu rero bakunzi ba Buja Hit TV bandaya mukurikirana ibiganiro vya Buja Hit TV bandaya mukurikirana ikiganiro cyacu ebana nkuko muvyumva nawe muravyumva from aje sindiko ndahari ivyo karavuga byose je ndi tayari ndiko ndavyemera abavyemeza namwe nimwibagire kugira subscribe like share na comment hama nkuko mubibona ari muri black hejuru yambaye agahuzu kirabura uhaje kiri cyo sigira impamvu igituma no mustambaye agahuzu kera hejuru ni je ndakunda black cyane kuko bon abantu bapsinzobe ndibaza benshi barabizi yo ufise akayobe gakefu kwambara black kuko mu mwijima umuco iyo uje umwijima ucuhunga sasa iyo wambaye black no kuvuga tan wawe iraba expose cyane kubera white irabsorba umuco kubantu bazi ibintu by'ama couleur iyo bariko baracanga nk'umuntu w'inzo bakambara itiko ya white ahantu hari umuco bica bihera bya muco uri ku mpuzu wafuse n'isura rero ndakunda black kuko iratuma hacaba kaka difference kakayube hamwe niyo black ngutarakizwa ngo agenda n'abakobwa benshi cyane ngo birimwe mu byatumye ukizwa n'ivyo n'ubu birabandanya canke warakijijusha bivamo uwo muntu yarabeshe ninde
no ndamuvuge singombwa ndamuvuge uwo muntu yarabeshe kubera novuga yuko bon je sinigeze ngendana n'abakobwa benshi kuko bon ava yuko nkizwa nari nsanzwe ndi novuga mu idini kuko nakuriye muri famille y'abantu basanzwe bakigijwe ariko kubera ko gukizwa ari donc decision ufata ya wewe wenyene hamwe n'Imana sinari bwakizwa ariko nagendera mu mico y'abantu bakigijwe nje tuma ivyo novuga yuko nk'abantu banzi barabizi nakuze nkajana namwe atari mu misa kwishuri no muhira nyene yarongeye kandi arambwira ngo iko nabadanganya ngo kuko kaga ngure ngo ajya abana kubi ngo kwanze niwe namba moja ngo ahubwo ngo hajya ngo nukwinyegeza juste kugira nyene bisi mugogote yage nshase kubajya ntakijije sinorinda kwinyegeza oya ivyo ni ibintu birinze biba nawe ntiboreka kubimenya kuko abantu cyane biba urabizi yuko hategeza kuvamwo bavuga gute fruit yavyo ataras kamutoto wala ma preservatif ziko juu watu wasisa na ma 72 heures wakubifanya bien preservatif acha wewe unapaswa kuhesabu siku moja tena hapo pekee wanajua sawa tunaenda na challenge demu mfupi na mrefu na unamkubali demu gani mfupi na mrefu mfupi na mrefu tu yatosha umukobwa umugufi uwundi muremure muri abo babiri wewe mera umukobwa uwo ansumba uburebure cyane ansumba ashobora kuba gusumba cyangwa atagusumba mureha ko nawe nturi mugufi yaturiye nimbe je ngudubo turiye kwanza nkuko kyo yaturiye gute kwera uri muremure cyangwa mugufi okay uri inzobe umukobwa w'inzobe n'uwirabura wewe uprefera uwe prefera aho je yaba w'inzobe yaba wirabura ni sawa biravana ngere je manamu yumvise ariko sinovuga ngo preference ngo no wirabura cyangwa w'inzobe kugira uyumve mu mukobwa bigusaba iki ntaco misaba turashaka guhura gusa ni tanta cyangwa cyangwa bikanga iyo wiyumvisemo umukobwa ugasanga ntibishoboka ko muvugana ucubigenza gute yenda mwiyumvisemo ntibishoboka oya kuvugisha no sintu bisanzwe ndashaka kuramutsa ndashaka kuvugisha wanse kumuvugisha naco kuba kuganira n'ibintu bisanzwe wamaze kumwiyumvamwo dan uramuvugishije aranse kuvugisha kumvugisha ahantu uburenganzira bwiyo kimbati merci kuna kuje demo mkali afisa inoti umukobwa afisa amafaranga n'udafise amafaranga wocagura uwuhe wokunda uwuhe ufise umukobwa afisa amafaranga n'umukobwa atagira amafaranga ariko myiza wokunda uwuhe ugacagura uwuhe hariho difference hagati yo gucagura no gukunda gucagura nivyo nyene navuze gucagura biravana nico no bandamucaguriye no kumukunda navuze gukunda n'ibintu bizana kandi ico ntashobora gukunda sishaka gukunda umuntu kubera amahera afise kandi nkuko nashobora no gucagura umuntu ntamwiyumvisemo uri sure kutokunda umuntu kubera amafaranga afise yego cyane gose sinomukunda kubera amafaranga afise tubwiye amafaranga biravana amafaranga bari ko aravugana je amafaranga ndafise naizani kukununulia kama ni biscuit wala nini na mina jenunulia inatokiana umukobwa sho kugurira par exemple nk'inzu imodoka urabona ibintu ari abantu ibintu byinshi ababifuza imodoka inzu iki ugasanga afise amahera afadika ni wo mukunda kubera amafaranga oya ni wo mucagura kubera amafaranga oya ni bibi bon iki ni kibazo gisa ni cyanyuma ndashaka kumenya urapanga kuzogira mariage ugire umugore mufonde famille muvyara abana uravyifuza cyane gose sishaka kureka kuvyifuza kuko hajya mariage cyangwa famille n'umugambi w'Imana byahereye mu ijuna nico bituma tweba twita abana b'Imana naho Imana ndafise umugore ko turabana b'Imana urapanga kuzobigira ryari urapanga kuzobigira n'umukobwa ameze gute umukobwa ameze gute umukobwa nzoba niyumvisemo ndamwiyumvisemo ni kujyana kubwiye yirabura afise inzobe yavyibushe canke yonze ndamwiyumvisemo mu mpwemu yiwanje ni amen tunaenda umukobwa w'umuririmbyi kazi w'umurundi kazi wifuza kubana nawe mu rukundo ninde arahari naravyumvise no wabihakana CK ucufunga kamera tuzadohejeje ikiganiro umukobwa w'umurundi kazi asanzwe adirimba indi w'umuririmbyi kazi wiyumvamwo kandi ukunda wifuza ko mwosohokana mutubwire kubera arahari ukwere nta uhari no bambeshe aririmba uwo umwe wigeze basi kuba wifuza mutubwire oya nta uhari umuntu yarabe bo hari undi muntu yitwa GN wo muri Amerika arashobora gusanga yumvise amakuru yiwe
akaca ayafatanya nayo wanje ariko jewe kubayo iyo notion nigeze ijaye uhejeje kuvuga ubu oya from now hari urumva ubu naho hari ariko yarigeze muri no mwanya mbaje kino kibazo ariko iconze cyoco naho bazabo twagendanye bose babagenzi banje nta numwe cyo cimve nikigira kiza naco basi tubwira wowe wifuza umukobwa nifuza kwifuza kwanza ni bibi ariko naho kwifuza ari bibi moya ndavuga amashwara aba imbere yo kugira mariage umugore umucagura hagati y'abandi bagore benshi byumva rero uvuga yuko amashwara hari ni menshi umuntu ashaka kubesha kandi tutarubakana uri kuriyumvira muri niko ndiyumvira ndamubabwiye kubera atahari ndamuvuze kubera atahari directement biva bica bitera abantu ingorane cyo gacusanga hariho bamwe bace bagira izindi ngorane zivanye no kwiyumvira cyo gituma uyu aracari mu mutwe umunsi babonye save the date cyangwa imbere yaho ahazura yabonetse birashitse umukobwa araje arakubwiye ndagukunda ndashaka ko kora imigambi ndashaka ko tubana ndashaka ko dupanga ubuzima ugasanga n'umukobwa umuravye ukabona ego afise ibi byumviro afise ari muri babakobwa ukunda wowe bifata gute karara batipe baravuga ngo je ngumukobwa ngo ndaze ngo wapi ngo sinomwemera ngo bari ndahe oya biravana jewe uje ukabimbwira naho nzi mu mico y'ikirundi atari vyiza ariko uje ukabimbwira nakwiyumvisemo ntangora ni nkuko nanje naye kubikubwira gusa nuko abantu bamwe bacha bifata mu gishingo cyuko nyene ngo ni ndaya ya biravana ko naho urashaka gusanga ari we wa mbere abibwiye sikuvuga rero ko yabaye indaya ko yabikubwiye none ndamubwire siki azimye kamera tubivugana je nawe ushaka kubimbwira none uratinya kamera urukundo ntirutinya no ni juste arabanza akazimye hama nkakubwira oya ndabizi unoye isano ntaza kuzimya ariko nuratinya kamera nutinya kamera nimba ari ivyo we bimbwire live babibone ntangorane ucunyanga ukunda umuntu kujya je wambajije ati iyo uganije umukobwa umwimvi hanyuma nta kwishura bigenda gute cinambira merci kwa n'uburenganzira bwe nanje si uri sire yuko ari vya vrai reka bavyerekane hayi mubimbwira amanda kwishura nina kuri sanu ntaco ravuga ati je namukunze ariko vyanse bakuzi babuje TV dusa n'abarangije ikiganiro cacu dusa n'abasozere ikiganiro cacu bifese yarankosoye ariko ikirundi wapi nikiduka bakunzi babuje TV dusa n'abasozereye ikiganiro cacu nkuko mibona narindi kumwe na GN kuri microphone mwari kumwe na Nancy Amanda reka ngende ndabimubwiye jewe rero nagukunze ndashaka juste dupange kandi nsanzwe ngunda batipe b'inzobe ndashaka dupange oya nyene non juste ndakunda umutipe tuzobana zo bari inzobe nyene ndashaka tubivugana oya ntiharagera ariko tuca tubipanga akubipanga ni icyifuzo turakiganira ko tukabyumva bipasa fresh bidapasa naho ni kwakundi nyine kandi bamaze kuvuga ndabikubwira ngenge imbere ya kamera ushaka okay bimwe ndiko ndabikubwira wari serious uriko urabimbwira aho ushaka ndakwishura ko nemeye uko tuzobanje tuzobana naragize ko ni haragera ko tubana ariko nyene ushaka tubitangura bakunzi babuje aho rero ni wavyanka ndarira kandi baba uzomara maje rira banzurire oya no ndarira nzurira hanyuma numara maje aho cyenda yumva ko wabesha ariko ntacyo boy ko mwabesha ariko ntaje sishaka kubesha ikibazo cyo tukibakita gute anile katucanire bakunzi babuje TV ndabashimiye cyane ko bamfasha kanya kanyu mukaraba ikiganiro cyacu nandi kumwe na GN muri kumwe na Nancy Amanda kuri microphone inyuma ya kamera hari CK Professional hama nyene bibaho urashaka gukunda umuntu ntagukunde nkuko bimbayeho mwabibonye nambwiye yabyase ariko naco bitwaye reka gira icyabwiye abakurikiranye ikiganiro cacu cuno munsi hama turangiza ikiganiro cacu kubakurikiranye ikiganiro bose nabwiye ko turabakunda amahoro ya Yesu abane namwe hanyuma sinogenda ntabibukije kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu kuko niwe nzira ukuri n'ubugingo ntaho uzoshika kwa data atamuciyeko hama kandi ndagushimiye cyane kuba wampaye umwanya
tukavugana ndagushimiye cyane cyane gose namwe kubona mwanyibutsa hanyuma mukanambesha online ego ibi bintu biri seriyo no sike yaje ariko aratwenga ibonye ko atarize ariko ntaco namwe ndabashimiye. Yes, bakunzi wa Buja Hit TV, we love you so much. Team yose ya Buja Hit TV irabakunda cyane cyane, ntimuze muri bagira kugira subscribe, like, share na comment kandi kaga kengeri muze murabyibuka. Turabakunda cyane kandi turabashimiye cyane. Ciao.